Kw'igenekerezo ry'umunani Ruheshi no mwaka umukuru w'Inama Nkenguzamateka nyeniteka Emmanuel Sinzohagira ari kumwe n'umutambukanyi wiwe ivyegera vyiwe hamwe n'abandi bakenguzamateka yarifadikanije n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye hamwe n'izindi ndongozi zijejwe amabanga hambaye mu gihugu. Aha twovuga nk'umukuru w'Inama Nshingamateka, icegera c'umukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere, abashingamateka, abagize leta hamwe n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Mu birori vyo kwibuka imyaka 2 irangiye imboneza mu gukunda no gukundisha igihugu umuhisi Petero Nkurunziza ashengeye. Wari umusi kandi wo guhimbaza ku ncuro igira kabiri umusi mukuru wahariwe gukunda no gukundisha igihugu. Uwo musi ukaba wahimbajwe ku civugo tuzirikana igihugu cacu, tugire imuzirikanye ubona, tugendere mu makanda ya basogokuru. Ivyo rero vyabereye ku murwa mukuru wa politiki Gitega bikaba vyari bitekanijwe mu bice bibiri. Igice ca mbere cabereye hari ntatemwa y'imboneza mu gukunda no gukundisha igihugu umuhisi Petero Nkurunziza, aho banyacubahiro bari bagiye gushira ingori z'amashurwe kuri iyo ntatemwa. Hakaba hatanguye umukuru w'igihugu hakurukira abaserukira umuryango wa Nyakwigendera Petero Nkurunziza, hanyuma abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Mu kurangiza abari aho baciye bumviriza ijambo ryashikirijwe na Nyakwigendera Petero Nkurunziza kiri muzima, rikaba ryari rishimikiye ku gutsimbataza ubwigenge bw'igihugu. Ivyo birori vyaciye bibandaniriza ku kibuga ingoma c'intara ya Gitega, ahari hakoraniye abanyacubahiro batari bake. Aha twovuga nk'abatowe n'abenegihugu, abagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu hamwe n'abandi benegihugu, kugira ngo bashikirizwe inyigisho zijanye no gukunda no gukundisha igihugu. Mu nyigisho ziwe, umukuru w'igihugu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yashikirije ko Burundi bufise umutahe ukwiye kugira ngo butere imbere. Yasavye indongozi n'abarundi muri rusangi guhindura ingendo, bagaca mu makanda ya basogokuru, bakunda gukora, bagatunganya neza ivy'ubutunzi. Yifuje ko umusi mukuru nk'uwo wobera abarundi akaryo ko kwirimbura no gukuraho imvo zose zotuma abarundi basubira gucanamwo. Yasavye kandi abanyepolitike gutangura kwiyumvamwo inyigisho nk'izo. Turifuza ko uyu munsi twogira nk'umunsi w'ibiganiro, ukaba umunsi utuma dusiguriranira imvo zose zoshobora gutuma Burundi dusubira gucanamo tuzikureho. Dusanze ari ubworo duca twiga ingene dukuraho ubworo, dusanze ari ubwoko duca twiga ingene tuvukana. Uyu munsi ubu munsi koko w'ibiganiro niko tuzora tutunganya, tuzora ngaha dutoranamwo abiganira abandi ivyo babonye vyotuma twiyubaka. Umuntu naho yoba atanezerewe ni vyiza ko abivuga, kirazira kubika mu nda. Twifuza yuko uyu munsi wotuma abarundi tudazosubira muri bimwe vyo gushihana, umutima wacu nuruhuke kandi uzakira indwara arayirata yivuge. Uyu munsi uzuba umunsi tuza turiganiranira twibereye nk'uko umenga turi haziko. Nagira kandi nsabe yuko abanyepolitike botangura kwiyumvamwo mwene ibiganiro mwene ibi. Nk'ubu tukabona umukuru w'umugambwe iprona akaza akavuga ati kugira ibintu bigende neza twebwe abanyamigambwe turabona akantu twogira uko. Tubaza tubona nk'umukuru w'umugambwe senere araje ngaha akatwiganira. Yego ibiganiro ni ibinyene tuza ngaha tukavuga umwe wese kiri ku mutima wundi akamwishura tukishurana gushikaho dutora inzira itumbereye. Numvise muca mutwe yambuze abanyamigambwe ngira nkaho wosanga abanyamigambwe abakuru b'imigambwe baca basiba ngo jewe ngo sindi mu mugambwe uvuga rumwe n'uri ku butegetsi. None ururimi nuruhe ko tuvuga amahoro n'iterambere? Ubwo rurimi nawe afise rutavuga ubwo nuruhe? None aho twavugiye hari umuntu n'umwe yavuze ingwano ga yemwe. Rumva rero ko tutavuga rumwe, we wavuga ingwano. Tuvuze iterambere avuga iteranyuma. Niko bica vyitwa. Ndasavye abanyamigambwe ntibasubire kuza baravuga ngo ntituvuga rumwe na leta. None leta ko duhejeje kumenya icarico n'igihugu, ngo simvuga rumwe n'igihugu. Urumva icarico umuntu umwe ntuvuga rumwe n'imiliyoni 12 z'abarundi. Igihugu twumvise icarico. Ni imvugo genda yita imvugo y'igikoroni kuko zaje ziva mu bifaransa ngo opposition ngo bivuga ngo utavuga rumwe. Ivyo niko bisigura buke. Opposition no kutavuga rumwe. Umva bo baca bumva beligerance, abantu bama bahanganye.
nico gituma rero abanyamigambwe babe baza nabo muri ahanyene muri ibiganiro niho bazokunda umugambwe wabo bakunda igihugu cabo kuko ntuzokunda umugambwe amazi asumira kwibuye nico gituma twese ivyo dukora twabanza kubona ko igihugu kiri ngaho hari ikindi kibazo nabonye twifuza kizohora kivugirwa turashobora kuzofata umushikiranganje mwe tukavuga tubwira ivyo uriko urakora mu Burundi sigurira aba bantu muri stade kubera iki ndabivuze uko kuko mu minsi heze nazungurutse Uburundi bwose mu ntara zose mbaza aba guverineri je ndagenda bakasigura bakambwira ingorane bafise abene gihugu kuri stade hanyuma ngaca mbwira buramatari nti wewe ntinujya jeje iki gisata ndabahaye iminsi 3 mwe mwantoreye umuti kandi muzoca mu raporo nkaza mbona batoye umuti ha umunsi umwe mbaza babura amatari mbwira ingene kugira mutore umuti w'ikintu umukuru w'igihugu arinda kuza mu ntara ariho muri none kuburira hari mwebwe nyene mutore uwo muti babura amatari baca bambwira bati ngorane ivyo bisata ntivyemera gukorana n'abajejwe intwaro mu ntara ntigute barambwiye ngo ibaze ngo nko mu ntara yanje je sindigera mbona umushikiranganje muri iyo ntara ngo none ubwo bushikiranganje ntibubaho mu ntara yanje hariho ngo abashikiranganje bafise intara batarahonyoramo hariho umuguverineri umwe yambwiye ati je iwanje nta mushikiranganje n'umwe ndabona ahaje none wumva ariko akora iki tuzoza turamuzana kuri stade mbaza neza aho bidoga cyane bivugira kuri stade hanyuma abantu bace bakubeshuza kubesha ngiago niho tuzoca twiga vya bindi byo gutanga imihoho erega akazi gakonaniye mu bisazwe ucuvuga uti je ndatanze imihoho ntihaze ubishoboye erega nivyo bizoteba bize uko umuzirikanyi wacu uzokanura burya gutanga imihoho ni ibintu byiza cyane nibwo bugabo iyo ubonye ibintu vyakunaniye hako birigo baragusiba abantu kubera vyakunaniye uvuga uti jewe ntihaze abandi babikore mu guheraheza neza nagira mvuge yuko dukeneye Uburundi bufise iteka ababwo babunezererewe nibwo Burundi dushaka bene Burundi bose banezererewe igihugu cyabo kugira bize bizoca kure kuko hariho impunzi zitegereza guhunguka hariho inkozi z'ikibi ziri mu mabohero ntizinezerewe hajya hari inkozi z'ikibi kandi bavuga ati yo ndavyiba nkabiherana rero dushaka kubona Uburundi bufise iteka ababwo babunezererewe dushaka Uburundi buzira imvyane ibi ndabivuga kugira ngo tumenye iyo turiko turaja umwe wese agenda bitufize ku muzirikanyi kujya tuvanga umunwa wose uronka ico urya tugaca tuja kurima ngo tubironke ivyo turya naha tuvuze tuti dushaka Uburundi buzira imvyane rondera ikintu cyose woterera kugira ngo imvyane ziveho mu Burundi ntizize zipfe zigarutse dushaka Uburundi bwigaba kandi bukigaburira nta gihugu kwisi ndabona gitunze kurusha Burundi nta na kimwe maze iminsi nza ndarondera ibihugu byose bitunze nta na kimwe gitunze kurusha Burundi kuko ndabiyo byaje biva umutahe vyakoresheje n'umutahe dufise twe dufise umutahe munini kurusha uwo vyakoresheje bavuze Singapore yavuze yuko muri cya gitabo ciwe yuko yatoranye umutima utagira umubiri mugana ratanga yavuze ngo yatoranye umutima utagira umuntu jenshi ambaza kubera katavuze ati natoranye umuntu atagira umutima no kuvuga yuko igihugu cyama gitunze n'umutima iyo umutima ubayeho umubiri ucuza yabivuze mu cyongereza neza ati a heart without body no kuvuga yatoranye umutima mugabo atari igihugu mugabo yarazi ko igihugu kizoza kwihomeka ku mutima kuko umutima ni ukomeye none nanje nagomba kubabwira ko Burundi burafise umutima bufise itunga kama ni gishi cyane bufise abarundi bakiri bato b'incabwenge babakozi none dufise ivyo twavuga ko dukeye kubera iki abo barundi rero b'incabwenge bafise inguvu bakora duhinduke rero tube ivyo nyene turi dushaka Uburundi bushoboye kwitunganiriza itunga ryabwo
aha rero ncambwira indongozi gutunganya itunga ry'uburundi ni twebwe biraba abenegihugu baraba twebwe dutunganye neza ku buryo mu burundi ibintu byose bija ku rutonde bigende neza.